Amahoro mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uburundi buca buhimbaza imyaka 60 bwibuka igandagurwa ry'incungu y'Uburundi gwa gasore Louis. Umugambwe Iprona ugasaba ko igihugu c'Ububirigi cyo kwemera uruhara gifise muri ubwo bwicanyi bwahitanye uwarondeye intahe y'ukwikukira ku Burundi. Abakoresha amatelefone ngendanwa baridoga muri kino gihe ko bariko baribwa biciye mu butumwa bugufi. Abaganiriye na bagenzi bacu muri komine Mukaza basaba ko abarongoye amashirahamwe yo gutumatumanako yo tuza iyo ngendo. Mu Kibenga naho iyo bakunze kwitarirare ni mu manoko bw'igisagara ca Bujumbura abahaba bafise ubwoba ko muri kino gihe imvura igiye gutasura hashobora kononekara vyinshi atagikozwe bivuye ku ruzi Kanyosha. Murabikurikira mwidonido ryano makuru. Nkuko yabigiriye umushikiranganje wa mbere wa Kongo. Dasubiye kubaramutsa mu gihe buca Uburundi buhimbaza imyaka 60 irangiye hagandaguwe incungu yo kwikukira. Umukuru w'umugambwe Iprona asaba leta y'Ububirigi kwemera uruhara ico gihugu gifise mwigandagurwa ryiwe. Olivier Nkurunziza amenyesha kandi ko biyemeje gushengeza imbere y'intaha bateguye ubwo bwicanyi nako umuganwa Rudoviko gwa gasore. Umugambwe w'abadasigana Iprona urasubiye kumenyesha kandi ko wiyemeje gushengeza imbere y'intahe abateguye umugambi mubi w'iryo gandagurwa kugira ngo bitebuke intahe izobakubite mu gahanga. Urasaba kandi leta y'u Burundi gukora ibishoboka vyose kugira ngo uruhara rw'umwe mu bakoroni bakoza ko kabi rugaragare. Umugambwe w'abadasigana Iprona urasaba kandi leta y'Ububirigi kwemera uruhara rw'Ububirigi bwagize mwigandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Rudoviko gwa gasore yishwe ku ntwaro y'abakoroni nkuko yabigiriye umushikiranganje wa mbere wa Kongo Patrice Lumumba. Duhimbaje imyaka 60 twibuka igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko gwa gasore. Leta yihaye ihangiro ryo kunywanisha abarundi ibicishije ku butungane buhagararira bose hamwe no kugwanya yivuye inyuma bakaboko n'abanyonyezi babicisha mu gusaba kwakira no gutanga ibiturire. Umuganwa Rudoviko gwa gasore ngo yarakwiye kwibukwa nk'umwe mu baharaniye agateka kazina muntu mu myaka ya 60. Umushakashatsi akaba no wanonosoye kahise Aloyizi Batungwa nayo avuga ko gwa gasore yanagwaniye cyane ko abakenyezi baje mu matora nuko kandi abarundi biteza imbere biciye mu makoperative. Hari ikintu ca mbere mu bijyanye n'agateka kazina muntu yashimikiyeko. Igihe murazi ko umugambwe w'abadasigana Iprona utagiye mu matora y'ababurugumestre yabaye mu 60 n'abastanteri buno munsi ntiyagiye umugambwe ntiwagiyemwo kuko ayo matora yabaye tariki 15 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 1960 ahe amaro ukwezi kose gushikira 15 kwa munyonyo. Ico gihe cyose rero gwa gasore n'abari bamwegereye bari bafunzwe cyamaso. Gwa gasore we yarafungiwe i Bururi. Abandi bari bafungiwe za Gitega. Nukuvuga ko ico gihe ntege matora. Mugamaze kuja mu matora ikintu yavuze ati jewe sinjya mu matora abakenyezi batitoje.
sinjya mu matora abakenyezi badatoye ni ukuvuga ko ikintu cya mbere yaraniye agateka kazina muntu k'abakenyezi bwa mbere yaranka kumigwa kuko amatora y'aba burugumesire abakenyezi ntibitoje ntibanatoye hatora abagabo gusa umva ko ari ikintu gikomeye cyane acavuga ati ico kitabaye je sinjye matora kica kiraba icya kabiri yakoze cyane mu bijyanye n'agateka kazina muntu ega nta gateka kazina muntu kabaho umuntu ashonje yavuze ati tugira amakoperative ndiwumva ko ari muri ibyo bita mu gifaransa droit socio-économique dukunze kuraba agateka kazina muntu gusa kajyanye n'ibya politique oya we yavuga ati amakoperative abe kugira ngo umunyagihugu wese aronke icyo ararira murumva ko yarubahiriza agateka kazina muntu bikomeye cyane ikindi nacyo yavuze mu kubahiriza agateka kazina muntu nuko ari nacyo umukuru w'umugambwe yavuze bamwita umuzira rumenyetso nuko mu mugambwe w'abadasigana iprona yawuguruye ujemwo bose muzoca musangamwo abaswahili ega mu yindi migambo ntabari barimo muzoca musangamwo abaporoti bari baragiranye basezera abaswahili n'abamisulman ni si jambo ry'igitutsi oya abaswahili numuco abantu bitwa leswahili kubera bakoresha ururimi rw'Igiswahili ntiduhave rero tuvuga bimwe by'ikirundi ngo umuswahili bimwe by'ubeshi oya no kuvuga ko yafashe abantu bafise umuco w'Igiswahili abashira mu mugambwe afata abantu b'abaporoti na cyane cyane ahereye hariya za Musema kuko murazi ko intwaro ya gikoloni yari yamurungitse hariya ubutanyerera acafatagirana amasezerano n'abaporoti ati ni muze mu mugambwe abashira mu mugambwe afata n'abadasenga aya madini namwe ahubwo bambaza kiranga ngo bashikire ku Mana ati mwese nimuze mu mugambwe no kuvuga ko yari umuhuza yubahiriza agateka kazina muntu. Turabandanya nano makuru twabateguriye abanyagihugu ba muri quartier Kibenga bitarirare iri muri commune Mohane mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko afise ubwoba kubishobora kononekara bivuye ku ruzi Kanyosha muri iki gihe hegereje igihe c'imvura babona ko utwigoro bakoze kugira inkengera z'ugo ruzi zikingigwe tudakwiye bagasaba batware gufasha kugira ico kibazo gitoregwe umuti n'inkuru tubaza Sheila Irambona. Ugo ruzi haraboneka ko hariko harabomoka abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko bafite ubwoba bw'ivyo kononekara mu gihe ubuhegereje igihe c'imvura. Ubwoba burahari kuko y'amazi abaye menshi aradutera mu mazu akonona ibintu. Uzaruzanye ntuzenya imicafu namwe n'intuze n'ugondo wari muri Bujumbura rirare nibyo usanga mu mazu y'abantu gacamara niburi nka desomene bapotora mu mazu. Abanyagihugu bemeza ko bakoresheje uburyo buto bari bafise mu kugira abakingira izo nkingi bakavuga mugabo ko ugo ruzi ruguma rushobora guhusha inzira bagasaba abategezi gukoresha uburyo bukomeye kugira abatore inyisho y'umuti w'ico kibazo. Cyo dusaba nuko bahadukorera neza ikintu gikenewe vuba niburi bodufasha nuko bozana imashini niburi bikamara indwi zibiri igira kiraje kacinzira makamu kiyaga Tanganyika. Ivyo biruko mu gihe muri quartier Kibenga rirare hacibonekeza ivyo nonekaye kubera umwuzurira w'ubwo ruzi Kanyosha. Bamwe mu bakoresha amatelefone ngendanwa baridogera ubusuma buca mu butumwa bugufi bamaze iminsi bagirirwa biciye ku nimero batazi abaganiriye na bagenzi bacu bo muri commune Mukaza basaba abarongoye amashirahamwe yo gutumatumanako ko bogira ico bakoze kugira ngo iyo ngeso ituzwe. Umuntu naguranye amafaranga yamuguranye hageze ko ndayamubaza cyambwira ati wewe nta mahera nayakurungikiye ati wayanungikiye gute ati wewe waranyandikiye ndukira amafaranga kuri iyi nimero ndakubaza uri Elvis ndavuga ati yego ama amafaranga cyanda yarungika ama rero sinzi impamvu uri kuranyishuza kandi amahera we nayakurungikiye no kuvuga uwo mugenzi twarabipfuye kubera ubwo busoma kandi reje natahuye mu nyuma ko ari uko bamuhenze aho nanje mbonye baguma babinyandikira haza nimero umuntu atamenya akandika ati ndagwaje undi bofre wawe
ati naco wamfashe karabo kanugikira amafaranga nkongereza nkaraba ko nomuvuza ati umugore yakamye amaraso raba ico mwamfashe. Mama wanje yarigeze kuyatanga nyene bamuhenze uko nyene ngo kwanza we bamuhenze bamubwira yuko mwene wabo yagwariye mu bitaro kubera ata telefone yari afise aba Ingozi acha ata telefone ngo none ngo byagenze neza ngo yavuye mu bitaro mu nyuma niho yaje atelefona ngo mwarakize ngo yango tene twigeze tugwaha acha arumva ko ari ubeshi. Aha rero urabona nk'iyi message urabona inyandikira yuko ari bofre wanje ngo yashaka amafaranga ndayaronke ku inemera kandi rero mu ba bofre mfise nta urimwe jewe mfitiye amahera wewe kandi urabona ko bisa yuko yari karanyishuza. Ubusuma buca ku matelefone byosaba yuko abantu bo muri Econet bo muri Mitere Smart aribo bo bishiramo ingufu kugira ubwo busuma bugabanuke kubera bakoresha imirongo yiwabo no kuvuga ibintu biba byavutswe boshobora no kuza kubira muri AST bakabona ati nomero yakoze ibintu niyi hama bakamenya ibihano bafatira uwo muntu ayikoresha. Abari muri Econet yo canke mu yindi mihora ubwo busuma bucako bakazaba izo message ntizo zirashikira aho zitakenewe. Mu guheraheza no makuru ngo amatati ashingiye ku nyungu n'imigenzo ngo niyo akunze kwibonekeza mu kibano bikaba vyashikirijwe kuri wa kabiri n'umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mu ruganda rwo kwigisha abakenyezi baharanira agateka kazina muntu ukungene botatura amatati yo mu kibano bidaciye mu ngimba. Bamwe mu bitabiriye ubwo ruganda bavuga ko inyigisho nk'izo baronkejwe zizobafasha mu gutatura ingorane zikunze kwibonekeza mu kibano. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Mu ntumbero yo gutorera umuti ayo matati akunze kwibonekeza mu kibano, uwo muhinga ashikiriza ko ikiyago ko arico cofata iya mbere. Ni kuyaga kuko abantu hari byinshi badahuriza ko nkuko nabivuze, ni vyiza ko umuntu yishira mu kibanza cy'uwundi ntabone ko ari wafise ukuri gusa, yishe mu kibanza cy'uwundi maze bayage begerane bayage. Iyo vyanse naho ni vyiza ko baraba umuhuza kwabahuza, ntitwoshikira abantu bagira abakoresha ingimba byoca byose mu biganiro. Francine Nduwimana umwe mu baronkejwe izo nyigisho avuga ko zizomufasha mu gutatura amatati mu kibano ataho yegamiye. Niyo nashikira canke nkabona bari mu matati aya canke hariya nzobegera mbanze menye icambere na mbere icateye ayo matati hagati yabo bantu, hama mpamagare izo mpande zibiri zashamiranye tuganire, umwe wese ambwira uko avyumva uwundi ambwira uko avyumva, hama tuje hamwe dutore inyishu. Ico ciyumviro akaba gisangiye na Godelieve Ndabagoye umwe mu bakenyezi baharanira agateka kazina muntu mu ntara ya Cankuzo. Izi nyigisho zigiye kufasha kujana no gutatura amatati mu kibano, nuko twabonye yuko imbere yo gutatura amatati ubanza kumviriza ku ruhande rw'umwe no ku ruhande rw'uwundi, hanyuma umuntu agacabona aho yishimikiza mu kubahuza. Izo nyigisho zo kwigisha abakenyezi baharanira agateka kazina muntu ukugene botatura amatati bidaciye mu ngimba zikaba zatunganijwe ku bakenyezi baserukira abandi mu bijanye no guharanira agateka kazina muntu bava mu ntara zose zigize Uburundi. Akoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana, bakoze n'abagenzanje bandi bamfashije gutorokanya ano makuru. Ni hano ayo twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyasozerera. Mwakoze mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira na ubutaha.